hewe kumbe bya bintu nuko onye nukuri kubyo numvise na handi hantu nzotwara umwana wanje nivyo mu Buganda ndabiretse ngomba ndamwandikisha hanyene kuri Christian International School Carama na handi hantu ego ash na handi Abanyeshuri mu Bakamenge, Ngagara, Kinama, Cibitoke, Buterere, Maravya hamwe na Gatunguru, ishuri Christian International School ryabazanye mu mahora mujya kwiga mu gihugu cy'u Buganda. Icyongerezo ciga nk'ikirundi, igifaransa naco biba bucisheko. Ku banyeshuri bakiri bato ariho bagitangura amashuri cyangwa mwe y'intango n'ayisumbuye. Iyandikisho ryaratanguye. Nyaragasa mwiyandikishe kuko ibibanza biraharuwe. Ico dutandukanye ko nandi mashuri nuko twabazane ishuri ry'abana bato cyane ari ryo gitwa crèche aho abana bakiri bato bagitangura amashuri biga bagakurana bafite ubumenyi. Dusange muri quartier Carama Avenue Mugunga cyanye mutwagure kuri 69 ubusi 9 94 18 75 91 ubusi 9 77. Christian International School Carama iriho ku bwanyu. Bebashe kubera ikishefari na estime baje kumpuza mu gasho mu gihe ifeta ataraboneka. Bo bafise umugambi nyabaki ho konzi shefari na estime batigeze bahuza kubera kumengo bariko basenyera ku mugozi umwe. Niki cyabahujije ifete wakiye mana niwe ntuye ibibazo ndimo kuko ndazi ko ari ubishoboye ariko Chivare na estime hari icyo barimo kandi atari cyiza ndakikuraga ikimana. King mambo bizu papa uko mba neza ndabizi ko Daniel namurekuye umunyanga yiwanje kandi byo ntamurekura ntacyo mwari gushikako ndashaka ahembe kiwanje rero ngaho tamarega kwihuta amafaranga arahari bijya wakoze ni bito turafise yindi long tukene ko dukorera hari ibintu byinshi tuzakurana muta amafaranga nugira ikibazo amafaranga arahari kandi menshi ariko rero ariko niko dufasha siku nyabaki urazi ko Dani wadufashe kumukura mu gasho agahembo naho kari he kambere ndibaza muranzi wetekereza nakubwiye mutaha dufise ibintu birebire kino kudufasha sawa ndavyumva none agahembo rero ndazi kuri ingabo y'igihugu ndazi ko komeye ndazi nitwo gukoresha amakosa menshi wo gusomera ko uzo udufasha gusa urumva amahera arahari reka nje kuvuga n'ujya Chivare hari ibindi bintu kino ko dukorera rero byo birakomeye kurusha ibi bya mbere uko nukuri mutamanyizere basi sawa kumera mutama sawa urabizi uko jahe ntaranza kubwira genda mutegura imigambi yanyu yose mushaka gukora muhejeje uje mu magara murakaza kiwanje urazi ko n'umupolisi w'igihugu hanyuma agahembo kiwanje nzi ndakaronka kose gakwiye Natasha baby ngo mwana ingo sha ingo Karibusha kahene sawa shit nawe nikuzo hapo muzungu
ibi nivyo nashakaga kuza wama wicariye mu nzu asha nigere aha nabere bibayo inzu yanje nabere bibayo namapfumu umuti buri munsi aho uzobaho ubuzima bwiza cyane Natasha Tina vuye nari mvuye muri siporo caca ku isoko kiye kwijogo camura n'agakanzu keza cyane Cenda vuga ati umugore wanje ni kiriku ni mugufinya cyane ayihanga inyundo Baravyumva cenda bona n'agakanzu ari kagufinya cenda vuga agakanzu ko mubera umugore wanje Uravyumva cenda vuga reka rero ndakazana ndabizi karamubera kuba ari mugufi afite uduguru tugufi afite urutwe rubi akakaragukwira n'agakanzu kera Natasha agakanzu kameze neza agakanzu wewe nyine uza kuraba ukavuga ati uyu ni ibintu wa mugabo wanje akangurira umvise noshe genda ukambare mbanze ndabe muri utwo dususu twawe ngene uza kugaragara mbanze ndabe ingene wewe uza kuba umeze umaze ukambara waho nakabanye na Famba ubaye wa mbere nguri mu nukuri kw'Imana nukuri ndaryohewe cyane kuba unguriye akarobe kameze neza kari size oya nungira ikibazo iyo ni petit cadeau grand cadeau nurayibona grand cadeau ariko unagurirwa n'umuduga uri umukobwa ndiko nakubwira we genda wipime ndaye kwanza muri utwo dususu twangene biza kugaragara cadeau reka yipime kayipime Seri Agunda kese Sha ego ya nene rabonye cyo Famba yajyanye nene rakibonye nene rabonye yuko Famba yari yarandukuye narabibona cyo ndebona Famba ari tari karanjyana naho nariko ndaca inyuma ubure nto ndabibonye beko umwana Sheri wenda ubyiza ukuri aha anya uzokwambara ariko naho twakwihanganira ninda guca amafiro zezerereze uzokwihangana kubera wowe nzokujoca ndakumeshe neza asha nubona zunguruka rero ndabe nubona ha Sheri aho none Sheri unonetserewe kumenga urashavu kubita urubizo rero nga Ego ndakwemereye iyindi gift uzoyinyibuza ngo Famba jewe bintu jewe ajyana umwana jewe bintu toshoboka oya aya bi dia Maya Dani, mas eu cá. Sinanga. Dani? Lindira gato. Dani? Sinanga. Daba gato. Lindira gato. Lindira gato. Sinanga. Sinanga. Sinanga kipasero igurishije. Nyadusakana. Ndakwelo. Nuumba. Lindira gato. Sinanga kupasero igurishije. Dani, ndikombwira wewe. Ndikombwira wewe. Lindira gato. Sinya. Lindira gato. Tora big sinya. Urapfa cyane Sinanga. Sinya. Aha. Sinya yarusa. Lindira gato. Sinya. Ok, sawa. Impapuro za pasera ziri hehe?
impapuro z'urupangu ziri hehe Dani ndiko mbaza wewe Dani ndiko mbaza wewe impapuro ziri hehe ndindira gato yagusanga Nizi ndindira gato Ego, nizo. Murabwira rero kingisika. Ni mwice, cyo mutwara mu duga mu kumuta mwishamba. Nero sani ngoga. Jenga tasi zose za cheval chambwira nzi wawe kugira ngo mekashiko akazitwara karangije nasuzana ujya mu tipe ko nase kwiteza ingorane ubuze ngo azihayindi cheval avuze ati duhejeje akazice tumushima pro zose urupapuro rwa signature narujya gwa parcelle gusina muhaye cheval niko kutazinzaniye ikintu cheval yabuze desha tumushira kandi twamushira cyatubwiye nawe aho uri none cyo baciyenza ujya mu tipe ngati we guma hiyo singeneye kwiteza induru kamyembwe na boss wenyene Hello Mr. Cheval. Ivyo umugabo ambwiye nivyo. Impapuro ziguhaye. Zose kwari zibiri. Ubwo kugurisha parasera n'ugwa parasera. Sawa. Ntari. Narakubwiye boss, je ndumutananirwa. Idiri nkizo nakazi kiwanje uzozana. Nigiri zanditse. Okay. Ndibaza akazi mwaka uzi neza. Sinkene suite y'ibintu tuko turakora bikamenyekana. Je no sindi bugomwe. Boss, twarakoze ubuzi bwishi twararushe. Ntukatatu twimarira gusa. Wimaka nota akazi nahejeje nakandi kaduzombarira. Singaya. Uyakira n'amaboko abiri. Ariko bihaye uzasubiza kurarira. Muze iyo ni petit deal mzee. Hakuna katiri gatoya. Naho ushaka umuryango wose nawo marira rimwe. Kandi merci sana. Rest in peace. Sinovyemera mama ya. Nk'ubu umukoshi kukuvako hagasigara ikimenyesho cy'uwo mukoshi wakuvuyeko nibisobanura ko umukoshi wo havugaruka mu nzu yiwawe sinovyemera nta kuntu nje natasha mvire mu rugo mukoshi wambiyeko hanyuma agasigiza impuzu ziwe si kwa kundi nyene umukoshi zo kwamungarukako shaka ndasubizayo kwa Natasha iyo nyene kwa binwa yagiye kurongorwayo uyu mukoshi umvireko direct apana kubona umukoshi mu nzu mama nacisha kumvira ngaha naranezerewe we cha mazi iminsi nimba ari ingahe ndatora itiro ndajya neza nta bintu byo kwivuruga umutwe no kwikoroga Natasha uzokwamuka ahubwo uzonapfireyo impuzu ndazigusanganye kwa binwa iyo nyene kugira ntihazogere umunsi mugashwana n'ivyo bintu vyawe ukaza wigaruza ngaha ngo naribagiye impuzu ukagera ngaho ugashaka kuguma ngaho nambi ko shinje shiramo ukigendesha ukibagiza impuzu karamenyesha aha
nta muzi uzoguma ngahaza umukoshi iyo mbwa y'inkobwa muke nyakaje gakobwa prima nzira gakundike si bya bintu biza bigaruka nyene mu mutwe Natasha oya sheri jena none uriko wiruka iki oya Natasha nguri narusheshe warushiki umunota umwe warushe Natasha reka ivyo bintu Natasha Natasha uriko wiruka iki ngize imisegonda 3 ukambwira kujora sheri oya narakubwiye ngaha ubuzima uzobamo navyo burya bizima bwo kurima ntabwo nzoguha ubuzima bwo kwicarira mu nzu wewe nk'umwami kazi urekeho kumugendagenda uro icyo nzokora nukuza duhura buri munsi duhura je nawe sheri namukuruhuka Natasha uratanguye oya Natasha ureka ndakubaza none nk'ubu twahereye saa moya y'umurango urabona tugejeje saa 8 no turaruhuka saa 12 tutegeza kuruhuka aho ngenda kubaza ushaka iyi nda ya fambi koroke niyo koroka ngo ndiko ndayikomeza wagira izovyuka ari igisuguru nyene gikwije amategeko turuhuke she Natasha jesi ndagutahura Natasha umviriza nakubwire Natasha icara kwanza icara ndakubwire Natasha Wena nakubwiye yuko nzogukorera ikintu famba tigeze ukorera mu buzima bwawe urabyumva rero kubona ndiko ngira uno nimba nagize nihuta ejo nzopoza ngire buke nuzosubira kuwabara ejo nzopoza ngire buke urabyumva poza ari kuruhuka we nutinga uburyo ndiko natwa rega nanje ndi umuntu ndabona sinoguca amafire ndabona sinoguca amafire Natasha we iyumvira amahoro witekereze kandi uno munsi nako ndapanga ko nzokuzanira igikado kinini ya cyane nako ndaca kuri rya big market narabagije bambwira hari aga surprise ngomba kuzanira sheri siko none sheri we nakubwiye ryo tuanda gukunda urabona ubuntu ariko uzonzarira abana bafite utunwa duto uko gwafama ni ruva mu nzira uzonzarira abana batagase abana bagufi Serire karade zere muze sikarone wirengakize bijya ubu nabonye ico wanga nanje nzocanga siko bebe nubona mama yake na mama we uyu mukobwa mwiza hizotaye ndakewara nje uyu mukobwa nivyanatisha kumurondera ndabihevye shaka ndamuhindukize ndamuhamagara akapfa kunyemera gusa imitwama diregite nce ndamuresha ndamushire mu nzu na mukobwa nk'uyu mwiza nukuri ko Imana yonjana ukunyene umukobwa mwiza nk'aba afise amatayi nk'aba baracaba muri quartier nkizi kwe oya mama yangu nabona ari umunyarugombo agakobwa ni konja Natasha wari Natasha wewe abona ari change ni muzimu wa Natasha umugore wa ko waraye mwiza Nata yugo sha baby nukuri rero nako ndavuga ati je uyu mukobwa ninde niyo ndavuga ati ese umukobwa mwiza nk'uyu muri yisi y'Imana yoba ari marayika yoba ari inde aje ku isi asa nk'uko kumije guhindukiza n'umugore wanje my wife umugore nakunze umugore atazopfa mvuye mu mutima Natasha ubwo bwiza we wabukuye niho udownloadinga nanje menda kugire aho ka Nata aha rero ndakubwiye ahubwo ndagutwenze banzi kugutwenga ndagutwenze hawe wibage ko ndi umugore wundi mugabo wande nakubwiye uze wibagira izina ryanje gitwa Natasha uriko unyumva ego umva Natasha ndakubwiza ukuri nje sinye n'amajambo menshi yiwawe wowe hajyanye twaravaye avanye nande nawe umva ndakubwire rero nje nukuri ko Imana ndakubisha wari ubona hana ariko nenda kuzana impuzu zawe uzanira iki ndakubonye gusa cyane uva gatima gasubiye inyuma erega nabantu batakwishirana ku isi ngene wabaye Natasha we
sha Natasha turataje tuje mugira nakuguma ngaha Jessica ndi umugore wabinwa ibinwa vyiki ugakunda n'ibinwa amadura ari ngaha uzozuhema gute rekana n'ibinwa jana nagiye Natasha uwari yahuye urikura kuri M4 uje kumbwa imbwa nkiyi ega naho nyenye amafaranga sinkenye ya mama M4 simpenye ikintu nyabaki genda umugabo Henera nyoko wamkawe senyo vyako nyenyo ivyo bintu ndabihongorasha ukora nyonyo senyo savyo ukaza wisarisha unuka we nkandi ndakubaza aha ni wawe ni wanje none wagiye uzi wanje habari wawe kuri no manda kubaza iti aha ni wawe ni wanje nane ndakubaza aha ni wawe ni wanje uja kwishimira ubukene bwawe wambaye nyimbwa ubona urupangu ruravye neza ingene rusa ubona rusanga kwa rundi kwa binwa uto dufaranga wakoreye ubuyayi bujumbura urukura tunyita mwimwe jewe nje naba mu rupangu wa VIP yaranizaho namukuyuyu gwarugo wawe sinkawe wawe gwarugo wawe cyangwa gwarugo wadani gwarugo wawe tani umuziye he gwarugo wawe umuziye he ivyo nibikuraba umenya abantu tugenda turi benshi ni abantu umva kubyira ivyo bintu wabihetanye jewe nje ngaha gutora umugore wiwawe urakagora amabere wawe nawe urakagora umuziritse wa nkendekaziwe wambuga Natasha umva kubyira ikintu bangaho utotuguru dufyondagura tutaye mwira Jessica ndi umugore umva iwanje jakwabi none ni wanyasi nakwaze habona nde uramwambise ni kepe none egasigara umugabo wanje mwambike kepe uri umugabo nkubita uzungaye mbere y'umugore wawe uyu ni umugore wawe cyangwa ni umugore twavanye hehe we mwavanye hehe twahuye ndi umuyayi batati namukuye hehe wamukuye ni wamunyibye je gutora umugore wawe urakagora mu mabere uyu ni umugore wawe wewe wabinwa wewe ivyo wibona famba umvira ivyo bintu wibona turashwana ushwana naye Natasha injira mu nzu gatonda kwereke ingene ubususu bwaje ni kuri kwimana ubu rero wabonye ubususi ngene nafashe nditonda ndabugaburira neza buraduze ubu urabubonye urabubonye famba rero mba nakududurireko ikintu kiri ngaha aha ni wanje kandi si wawe famba jewe kuva ujya munsi nyene umbuza Natasha Imana ikafasha nkamushikirako jewe naho ubugenzi bwawe bwagiye werera harya nyene ubu umugenzi fise umuntu mama papa ni Natasha ni umukobwa mbona twobana wewe kuri no mwanya ndagufatana nka nyakwigendera warapfu voilà ibinwa niwigize ko umugabo w'ijona n'ijambo ryo gutwara abagore b'abandi sawa tugiye guhigura jewe na wewe niwiyise rimwe abana niyise uzohura ibinwa ndakwatsi kofi bien ni mashu ikofi ryo rimwe sanivyo iwanje vuga sutu ndakwatsi so